Mwami Yesu. Mwami Yesu. Akoretse nuno munege. Akoretse n'inombwa bambe nuno munege. Tibagiye n'uyu mutipe. Tibagiye nuno musazi w'umutipe. Ariko aransengera. Maze umuharira ibyaha. Maze umuvunaguza ibyaha. Kivyo ariko arakora. Kivyo ariko arakora. Biva kuri we. Ntibiva kuri we, biva kuri Satani. Mirimo yandika bateri faible. Biva kuri Moesto mirimo yandika bateri faible. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Ndabona yatanguye gukagura. Ndabona yatanguye kanora amaso. Ariko zino boro ziwe. Ndazige sisi kwa sisi. Azige bamunyate bamufata. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Anduzibira no maso yuko kuko nabona yatanguye gusara no maso yiwe uko nabona ko yatanguye gusara. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Ijambo rya nyuma rya kweli. Ijambo rya nyuma rya kweli reka gusature. Maze sisenze byinshi kuko byinshi bimpera ubuntu. Maze sisenze byinshi kuko byinshi wava nkubita. Amen. Amen. Kadusenge duhumirije. Kadusenge duhumirije gusengera mu muntu. Jesus! Oh my God. Your fortune not gonna Manikato vikwaje sasa wewe? None mani wewe biri gute none mani bikwaje wewe? None mani kuzi twari duheruka nege nawaye nisi. Ukomeza ko uzutura musumengo ufite ibintu bishaka. Twari duherukanye kweri mwebwe amakuru masha. Nabakumbuye mwebwe honyene. Ico tubwiye rero nyimba rudukumbuye. Kundi tobura ndaba mukuramukanya. Byonyene nivyo ushaka ko. Nyene. Reka turamukanye wewe gusa aramukanya n'urya wewe mufitane bugenze bwo. Ni Dubai. Mani vuyi Dubai kweri wewe. Umva sa ni Dubai wa muhungu. Nabishasha none. Bishasha nkibi nimba ari bishasha utuzaniye basi bizane tubisangiye. Shaka kandi uvuze kuri ni kuri Imana. None wewe ivyo bishasha hari hibe n'ibigori wowe utuzane kugira none mani ziguruzane mw'intambara. Sha erega mani mega no kuramukanya nyene ka bugenzi. Hanyuma rero mani je mutandambiye kandi nanje ntabarambiye. Iyi nzira shika canke ntishika. Imwe bisuma canke imwe bisuma. Hano hantu mfise diri komeye. Diri amamiliyari n'amamiliyari. Umfone yanje amamiliyoni n'amamiliyari. Mumbari rero irashika ntishika. Man iyi nzira fighting witonde. Iyi nzira yaraje abantu biba gashe bariba bano iyi nzira wicamwa bukebuke. Fikishukuru jewe uraza igihe tuva hahandi nani andero yitehi wanje barayitwaye. Mani we nkeka kabisa nkeka watakwivye. Kaje nije ndabizi. Ubwo jico no muhanura agende neza kwera iminzira kwera bari haraje ubusuma sana kwera. Kuko kabisa nyimba wizeye kungu abari huhaca kwera. Je muranzi ihendebe ngene miwe ndirambo mu bisheke. Rambo. Yego. Abwumere ingene bimeze. Ndamwica. Warubatse ni foto. Anganye none mani. Yo gusa mugo genda gusa witonde kwera je ico no guhanura. Boko nyina gatuntu gusa tubyizere nyene ko byita urabishobora. Majambo menshi bise yo kuvuga. Mwebwe
Sikiafo ndio maana ndio kwenge tuboka acha na mimi nijifanye pasta. Zokagendana akiza kimana. Oh my god. Manager. Man, yesa. Manager. Jesus. Na utitaka ntakurambiye Imana iranta. Iragutuma. Mwahuriye. Njejwe kumenya ivyiwa. Mbega mwahuriye. Muri group ya WhatsApp. Muri group ya WhatsApp niho basigaye bahurira n'Imana. Tiriza. Manager ateka kuja n'ibintu ntakurambiye fukamanganda gusa. Imana ni Kim abakitu fukamanda gusengera. Ika kabiri ndakijijwe. Imana irihenda rero. Wasanga irihenda na mudasobwa irihenda. Hama reka Imana wasanga nyene nihenze Imana yantumye handi ahubwo reka ncike bye. Wegenda ubibwira ati Imana wampenze. Ejo kurushengero uzohicishe tusiguze Imana sepi. Ubwo rushengero gwitwa ngwiki? Hahandi nyene kwa bizohinyuka kandi nawe ucahamwe Bizohinyuka. Ni pare sha. Navya hamwe zohinyuka. Zijya boro sinshobora kuzihusha ahubwo kane kundi muto. Imana imbwiye nikesho ejo kurushenga nta mwanya nzo bafise kamanda gusengere ko ari kumwana nikungu tumikisha muda we ukura bakanira Imana pastor biri mwaka kiza koresha mwanya ndagusengeresha ahubwo hasigaye urabibona ibiki arafite ingufu cawira ndabona ko mwasanga ibije umuntu satanisha ifu kamanda gusengera nibitwara umunota umwe amare ni seconda ahubwo kwishima urabona kino cyatumuka makubira ahubwo koresha umwanya mani we mwene data ndabikura byose shaka kutena impuzo gusa ndagusengera tugenda hama zino bora ahubwo tia hapa kwa juu bisikuremere naona binuko patia kurabana bino pastor ntabe mu busuma pastor zina rya Yesu achani weke Bible hapa bikirana kano ka telefone kashiremwa nabibona hapa nabibonye koresha umwana kahiye bishiri impande yanje hambona hanyene hapa hanyene abitatoka hapa turasura mwana majambo dusenga dusinziriye canke turakanda sura mwami Yesu ndaje imbere yawe yafukamitse kano kanegera imbere zawe yafukamitse inombwa tubambe kano kanegera imbere yawe maze ugaharira ibyaha maze ugavunagure tubambe ugaharira ibyaha tibagiye no mu pasteur w'injyana tibagiye kino gisuma cy'umupastori cy'injyana mwami Yesu akweretse no munegere yakoretse n'inombwa tubambe no munegere tibagiye n'uyu mutipe tibagiye no musazi w'umutipe ariko aransengera maze umuharira ibyaha maze umuvunaguza ibyaha ukijari karakora ntibiva kuri we biva kuri satani biva kuri Yesu mirimo yandika batterie faible biva kuri Yesu mirimo yandika batterie faible mwami Yesu ndabona yatanguye gukagura kamera amaso ariko zino boro ziwe ndazige sisi kwa sisi azige bamunyate bamufata mwami Yesu anduzirira no maso yuko nabona yatanguye gutera no maso yiwe uko nabona ko yatanguye gusara mwami Yesu ijambo rya nyuma rya kweli maze maze sisenze byinshi kuko byinshi ubuntu maze sisenze byinshi kuko byinshi wava nkubita amen duhumirije dusengera mu mitima reka dusenge duhumirije dusengera mu
jangan sabini mana nukuri mana nukuri mana masumuni habe mana nukuri mana kwa ni bihumbi bibiri ndamugitso nukuri mana zoko mana nukuri umenda mwici nukuri mana umenda mwici nukuri tenda mwici mana ndagwe ibihumbi bine amadolari mfise nukuri gusumunya reka tenda kwere reka ngenda mura kanyenda mura mfatiri cyo gisuma mumfatiri cyo gisuma Kicheche ya chukua mmoja. Niyo, kanuka. Mani many weeks. Nibiki mwe. Aramuja abanyambwenda ibikana ni muhira. Shawas. Ntabwo nigeze ndabukubona mu baca makuru. Mumfatira. Munzira muri ya nzira mwambarira ngo nitwakubwira genda ngaho kiransengera kirambwira ngo nsinzire yagusinzira mu mwanga nyakugira kubisonga nikitabyumva bagusengere basengere ubanyakubwira kumunzira ngo mubirize abare kubwibyo hafi shifta urikuraganya wansenge ivuga ngo mu izina rya Yesu Pastor ndamuvuna izuru ndamuvuna